ubugabo bw'ubuhimbiri buvumbuko nyene. Uzi yuko twe dukoreshwa n'umubosi ari complication cyangwa urambanga ahubwo no kuvanga ukazara ama stress kweli kurona bosi wacu narakujya dufyatura amatafari ugize nabi ukazana igishayi ni kofi ubwo nyine direct ubugesera nk'ubwo yatarare n'itama ryatwe kuvyimba kubera amakofi yo ku kazi ukacuhemba ugacufyatura amatafari 10 agacagwa sinkana ibaze kugira uwo rinduce sengimire ngene uba warusha nanzi ngo urambanga ariko ndagukunda yewe sinakuvanga nawe nuzi ko ndakwemera thank you ubwo we none kuri ibo amashuri y'abakobwa naho nakaboneye ubugabo bw'ubuhimbiri buvumbuko nyene. MC Peza ibiki none nibiki nginzanira amazi ndaza kuyavoma mwijuru yavoma mujoro nankane guteka ubunyene none utekesha yari yasika atayari hari mwayo zose mwayahejeje James kandi usigaye uri kigaba wo muri iyi minsi jere ibintu byo kuvoma je sans programme je bisi ndabikunda sans programme ni mujya no kujya ni kujya sans programme we nangora ni we kandi ndayavuga je ibintu byose ndabikunda je n'undi mushi yose kubigira Barajya bagiye sanze yakana yakamye none no musini tuja no musini tuja none rero urabikakisha we nawe basa umwana muco nyafise muri menye mu wese ari menye ndagorana sawa reka ngorana yindira amade njyame nduhuke no mvuye mu fyacu ngina amaze sura ngiye kandi my love what Bora umusazi wo ngaho nyirasi abasazi bo no misubenzi ko basigaye batagira ninde no kuri uwo musazi kuvaho namu abo musubenzi gisekeze jewe ni cyasubiye kwa mu ngaho hogi abo ni asubiye cyana mwica wala urakata mutayisome wakwica umukamusho none jewe ni komando nawe nunzi Bigo ite amita ambesomo baguhenze ego rero urujya rusazi nta nkura kwambwa nkunda rukubise nka wundi ndani ikibi kintu cya problem ubwo agenda n'ibya fite kuri agenda zengwana ngaho sebisite baranzi yuko nyataka rekana nawe urakata mutayisome Jesus is Lord. shirani na MC nibiki we nawe What? nibiki ndasigamye nibiki undashwana rero je ubu niwo ndondera kwikiwe ndakorondera kwiki ndakwamagaye none abari ibyo akorondera
no umunyamagara no kuguma ngo naje nijyanye aho nakukomanga umwana na nyina bahamagaranye n'ikibazo kubera ko bambwiye ngo nta mazi ahari kandi amazi nasanze amazi yari he amazi ari he ajya sa amazi je nabonye hajya kwibomba amazi wayabonye he amazi yabonye he je namazi yabonye hajya kwibomba ubu gaba gusa usigaye wibona ariko wakuze uri umugabo none yaje ubunyene wose akanyiri aje ubunyene nakubwiye ko ngira ngira ibyo yarutse nzane amazi oya jeje nibikunda c'est pas possible umve uno munsi umenye yurya ego kwe uvuze menye yoye uyu munsi umenye yurya ndakunda haji wanje uvuze nakubwire umbwire iki renga pima nabonye isani ngayi yibiharage uhawe nande ndakubwira ko n'amatu wawe sawa papa waregwa ari so wawe nanje ndi nyoko ndagutumukangambukira ugaje unumagiza kanga uno musi umenye yurya apana hajya ibyo wakoreye wavonye amazi wogeje amasaha It was at this moment he knew. urafashwe ego basa kubigumye ni bigumye mengo nibindi wamusadi dukure kwindurusha ugendesha noneho udondera kwikiwe what weko nakuzi ngamuri kati aho urano uyu baramuza bose ko yaba yasaze nga asaze oh yuma wanje je mbere umugore wawe urabonye ko je ndi umusazi jewe none uri mama wanjye se ko ndi umusazi wamusazi mwagari gutura ari kwegera akazi uyaga gutura nari vyari akazi wese ndakubwira uyu munsi wanyakanye imbere y'umugore wawe umviriza ndakubwira mu nzu yiwanje murasoho mu nzu yiwanje urasoho ko musore wamusazi yakarasariye ndako mindunga zagufata wepfuye akawesa imbere y'umugore wawe urashaka kungaye imbere y'umugore wawe yuko je ntakuvyata none genda wambaye tugende vyavyo ntegereza kugurana kuko nturarengera ni wanje yuko nogukubita wewe ibaza ko wivya ibyo bakopi twari twavuga kwakwigize yego kweri tusubira sawa ahubwo uravye nabi n'inzu ndayuga uragenda umupangire kwibarabara okay rero navyemeye imbere y'umugore wawe uje ukangaye ukanyereka yuko ntabwo ari huri avuze yuko je ntawunzi hinge so warashira haraze ndamubwira ibintu byose mwangiriye umviriza kwibarabara ere nagiye nakubisi nyarutsa kandi ahandugara nusubira kwanza shanga hawe ni wawe kwanza shanga hawe ngo ngaha umviriza wewe umviriza uriko ibarabara hariya uriko uranyumva ntudusubira no kugaruka no ngaha urabona wowe nawe ibikombe rero ndabakubise urabona ko ndika ahubwo uravye nawe ndagutikura na yanjye ndika ushi what ego kwerwa imbere y'umuhabara wawe y'abahabara inzu kwanza ni ivyo Jesi imbembereza sawa wapi mutwara ufunguzo tura ndarutwaye inguru abagore bahariya nibiki kwibarabara kandi umupangi apani wanje ngaha gena umupangi hariya kwibarabara urabona rero kupimutwa covid wese wowe twara ufunguzo gose ndarutharuzana gezaho wakunwa ufunguzo jewe namende gupanga blog natanze 10,000 Kwa ngaho hogi musi yose yari nibaza yuko ugwaye inzoka bagiristombe uriko uraribona mama wanje inde